Inshuti bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi muri kumwe kandi kuri rwa rubuga shingiye ntahe Imana nzima na Pasiteri Missionnaire Hilaire Ninahazwe. Uno munsi nipfuje ko tuganira ku majambo yantangaje ndamaze kuyasoma. Ku babonye Yesu bamwumvise ko byinshi kandi yaratwigishije acishije mu majambo yagiye abwira intumwa canke abandi bamushitseko kugira ngo basobanukirwe neza ubugombe bwiwe. Reka turabe igisomwa kiri muri Mariko hariya 10:17 niho duhera. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umutunzi agisohoka ngo akomeze urugendo, haza umuntu kuri we yirukanga, aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore iki ngo ze ndagwe ubugingo budashira? Yesu aramubaza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuzi ivyagezwe ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, ntukagunge, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha, ivyo byose naravyitondeye mbereye mu buto bwanje. Yesu amwitegereje aramukunda, amubwira atuhajije kimwe, genda ushore ivyo utunze byose ugabire aboro, niho uzogira itunga mw'ijuru, utekuze unkurikire. Yumvise ivyo arijirwa, agenda ababaye kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu yeraguza amaso abwira abigishwa biwe ati erega biragoye ko aba vyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa baratangazwa n'amajambo yiwe, yongera kubabwira ati bana banje, erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icoroshe ni ingamiya guca mu zuru ry'urushinge, biruta umutunzi ko yinjira mu bwami bw'Imana. Baratangara rwose bati none rero ninde ashobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu ntigishoboka, ariko ku Mana suko, kuko vyose bishobokera Imana. Haleluya! Uwo muntu yaraje azi neza yuko ahagaze neza imbere ya Yesu. Mugabo yarumva akantu gatuma yibaza ati ngira ngo ndashobora kongerako kugira ngo byose bimere neza. Asanga noneho ntaco afise. Yesu aramubaza ati none waritondeye ibi n'ibi 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 n'ibi? Kuko benshi ntibakivyibuka ivyo vyo kwitondera. Turabiraba aya mabwirizwa Imana yatanze. Hariho abagomba kuyorosha bakavuga ko Yesu yarazanye ibwirizwa risha, mukunde Imana kurusha byose, mukunde na bagenzi banyu nk'uko mwikunda mwebwe nyene. Nivy'ukuri, ariko nayo yandi ntiyafuswe, akubiye muri ayo nyene. Ariko
ico ntahura rero muri ibi vyose ni uko mu vy'ukuri vyagaragaye ko uyo muntu ntiyari intumwa, nta butumwa yatanga, nico Yesu yamuhamagariye ngo acaza amukurikire, amukorere, bari kumwe. Ariko ubu ntiyabishoboye. Byanashoboka yuko yagumye yicaye canke yagumye atonda kumviriza ubutumwa bwa Yesu atanga, ariko bikanga ko ashobora kuza kuza kugira ngo amukurikire. Bitaye ko yari afise, novuga nti iyindi mana, ikindi kigirwamana, arico butunzi. Ubutunzi bwiwe bwamurutira Yesu, bwamurutira ivyo Yesu avuze. Ubutunzi bwiwe bwamurutira ico Yesu avuze. Ego, kandi hari ico Yesu yavuze ku bijanye n'ubutunzi bwawe, ku bijanye n'ibikorwa vy'Imana, ku bijanye n'umutwaro w'Imana. Ego, ngo twavyumvise ngo genda ubigurishe, hanyuma uteko uze unkurikire. Reka tubandanye dusome ivyagezwe 10, kuko nivyo Yesu yariko aramudondagurira, ariko ntiyari bwanabiheze. Umutunzi abavuze ati ivyo vyose naravyitondeye, kugira ngo nawe urabe ko wavyitondeye. Reka duhere, biri hariya mu gitabo co Kuvayo, ariko ushobora no kubisoma no mu gitabo co gusubiramwo ivyagezwe, naho nyene urabisangaho. Ego, kuri 5 kuva ku kantu ka 6 gushika ku ka 21. Ariko ubu turiko dusoma Kuvayo 20 akarongo ka 2 gushika kuri 17, niho havuga aya majambo. Imana ivuga aya majambo yose iti: ndi Uhoraho Imana yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo canke ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi mu biyaga. Ntuze uvyikubite imbere, ntuze ubisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, ngahageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka. Nkagirira ikigongwa bankunda, bakitondera ivyagezwe vyanje, nkageza ku runganwe rwabo rugenda rukurikirana gushitsa 1000. Ntugapfe kuvuga izina ryanje, jewe Uhoraho Imana yawe, ku vy'ubusabusa, kuko uworivuga ku vy'ubusabusa, jewe Uhoraho ntobura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 uzukore, abe ariyo ukoramwo ibikorwa vyawe vyose. Ariko umunsi ugira 7 niwo sabato yanje, jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wewe ubwawe, canke umuhungu wawe, canke umukobwa wawe, canke umugurano wawe, canke umuguranokazi wawe, canke inka zawe, canke inyambukira ibiwawe. Kuko mu iminsi 6 ariyo jewe Uhoraho naremye ijuru n'isi. Naremyemwo ijuru n'isi, n'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose.
nkaruhuka ku munsi ugira ndwi, nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Wubahe so na nyoko, kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe, ntukifuze inzu ya mugenzawe, ntukifuze umugore wa mugenzawe, canke umugurano wiwe, canke umuguranokazi wiwe, canke inka yiwe, canke indogoba yiwe, canke ikintu na kimwe ca mugenzawe. Ibi nivyo wa mutunzi yari yarayobotse canke yarakoze mu kuva mu buto bwiwe, ariko ageze guhamagarwa ngo uteko genda ugurisha ivyawe ubihaboro, uteko unkurikire, biranga. Ego mu migani y'ikirundi canke mu mvugo y'ikirundi baravuga ngo bibwirwa benshi bikumvwa na bene vyo. Ndibaza ko nawe uri nyene vyo ngaha. Amajambo ubwiwe n'amajambo akomeye. Twumvise umusore yaje yikubita imbere ya Yesu, aramubwira ati nkora iki kugira ngo nzoragwe ubwami bw'Imana? Mbewe uragomba kuzoraga ubwami bw'Imana? Aka n'akaryo keza ko gusubira gutembereza umutima, ko gusubira gusenga, ko gusubira gusaba Imana ngo iguhe umuco, ubone ko uba uhagaze neza nk'uko iguhamagara. Nuko Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nazwe. Nkaba ndakwifurije kugubwa neza, nkaba ndakwifurije umugisha, kugira ngo iyi ndwi igiye gutangura ubane n'Imana, yego igushoboze gukora ivy'ubukombe bwayo ushaka. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi dusabye, twongera twizera ko Imana ikora kandi izobidushoboza. Naho gutaha mu kindi kiganiro, twaravuze ko dufise ibiganiro vyo umunara w'Ibabeli ugeze kure. Turafise n'ibiganiro bijanye n'ibihe turimwo. Umwami Yesu agiye kugaruka, azoza gutora ishengero ryiwe. Mbega bizogenda gute? Hano kuri runo rubuga hariho ivyo kugaruka kwa Yesu n'ama video 10. Ndibaza murashobora kuyakurikirana mukayabona. Yesu rero abahezagire, mugire umugoroba mwiza. Pasiteri Irene Nazwe.